Yes, kandabaramutse ndabifuriza ibihe byiza bakunzi ba Star TV, bakunzi umudukurikirana ndetse munakunda n'ibikorwa byacu cya kuri Star TV all the from Burundi. Mr. Recorder, Mr. Mint Mararungu, Love in Town Ububeshi, umukozi wo munzu. Iyi ni Star TV, kora sabone kuri Star TV kugira uzohore uba number 1 kubona ibiganiro cya kuri Star TV cyangwa kubona exclusive zica kuri Star TV. Na cyane ko Star TV slogan yayo ni best exclusive news. Slogan ya Starboy the ship ni fashije kwera ko twese turi nga kwera twafashijwe. Ugerageje kuraba amasanamu nibaza ko ngaha wari kurabona indirimbo ya Alvin Smith. Uno munsi novuga yuko ariko aravugwa ko ibi nabiriya na cyane ko bari kuvuga ati Alvin yoba yarahebanye n'umukunzi wiwe Nirna. Abandi bakavuga ibi nabiriya na cyane ko murazi ko Nina sangwa atari hano mu gihugu cyacu Burundi, asanzwe neza na neza aba mu gihugu cha Canada. Uno munsi ariko aravugwa ibi nabiriya, ariko twibuka neza na neza Alvin n'umukunzi we barakoze mariage. Ivyo bakoze mariage uvyinjiriye cyane, hari gihe usanga ubiguyemwo ugasanga uri kwibaza ibitari byo. Bimeze gute rero? Ni yahe mpamvu ituma baguma bavuga ati Alvin Smith yaravanye n'umukunzi wiwe? Ariko uko biri kose siko biri, je siko ndabizi, mwe nibaze ko mubizi ukundi. Ni Alvin Smith garageje kuraba, yani anajiachia sana naho yakoze mariage. Kenshi uri kuraraba ano masanamu yo bari kumwe n'abigeme, hari gihe wava wibaza ibindi ukavuga ati bano bantu kumbure usanga bahurira ku bindi. Ivyo byose biriko biravugwa mu gihe ano masanamu amazi imisi agaragara ari kumwe n'uno mwigeme Tasha Oda, umwe mu bigeme novuga yuko bariko barakora cyane. Ndaza kumugaruka ko ndetse tunagaruke ku ndirimbo neza na neza bashize ahagaragara. Delila ni Tasha Oda ari kumwe na Alvin Smith. Taza kuvuga umwe mu buzima bwa Tasha Oda kidogo muri bimwe tumuzi ko amace tujana ndetse no kugihugwa baruka gukorana. Ugerageje kuraba ukuntu gisibana giaciriya, abantu baca bibaza ibindi ugasanga abantu banajiachiria hivyo juu ya kimuziki, juu ya nini, juu ya kazi, yani banajiachiria hivi kimuziki. Uko biri kose nibaza ko iyo batari muri video canke bari ahandi hantu nibaza ko batabigenda bitabaco kimwe. Uri mu bantu ari uko witwara bitandukanye no kuba uri muri video. Na cyane ko murazi ko Nina na Alvin Smith bakundanye. Alvin Smith asanzwe akora kano kazi. Rero nibaza ko abantu bariko baravuga ko Alvin na Nina nabo baravanye. Na cyane ko hari ama commentaire menshi nagenda abona niyo postinze ino foto Alvin ari kumwe nuno mwigeme novuga yuko ariko arashigikira bidasanzwe Nina. Nguyu nawe ndafise isanamu yiwe, nako ndarondera isanamu yiwe cyangwa ifoto yiwe turi kumwe turi batatu, ariko sindayibonye hagufa, ariko ndaza kugerageza kuyirondera. Yes, bimeze gute rero? Alvin na Nina baracari kumwe, nago baratandukana kubera ko barakoze mariage. Na divorce yabo tugeze twumva, kandi nta nubwo tubifuriza gukora divorce. Bimeze gute rero kugira shore kuza hano? Ntago narinzanywe n'ivyo vya Nina na Alvin ko baba barakoze divorce cyangwa baba baravanye cyane ho bahari bimwe byo babigaragaza yuko bavanye nta bihari. Ariko ico turiko kuri no munsi ugerageje kuraba ano mafoto, urabona ko ari amafoto ya Tasha Oda na mafoto novuga yuko Alvin yagerageje kuza aramufasha gufata amasanamu. Uramubona uno mwigeme imbere yuko tuja ku ndirimbo yiwe, turabona amafoto, urabona kuntu bari kumugerageje kuraba ukuntu aba yambaye, ukuntu aba ari sexy. Uravuga ati Alvin uno mwana yo bamwikorako, ariko nibaza yuko atari ko biri ariko azogore sport gato kugira indigabanuke kidogo. Yes, uko biri kose nibaza ko aya namwe mu mafoto novuga yuko uno mwigeme Tasha Oda sangwe mfise hano mu mashini yanje ari kumwe na Mokens ari wenyene hano. Yana nko mafoto msanzwe mfise ari mu mashini yanje yiwe. Je kwera ko umu artiste wese wo mu Burundi bafise ifoto ziwe.
yes ni nyuma rero y'amezi atarenga ngaha. Ino foto sizi ko muri kuyibona neza ariko ndayishira muri montage neza. Uno mwigeme urabona mu mezi 8 arabeza amezi 5 avuye muri no televiziyo yahora akoramo ibiganiro. Urabona ko yari umuntu umenga arasanzwe cyo tubona mvuga ati umuziki burya anye uyu mwigeme uyu. Yaza kwerekana ifoto neza ugerageje kuraba aratandukanye n'umwigeme tuzi no munsi. Biratandukanye cyane. Yarasanzwe akora nk'ibi by'iwacu dukora ariko nibaza ko atabikoze igihe kirekire ndetse ugerageje kuraba yari umuntu nyene akiri mushasha yari ko ararondera life ariko amakuru dufise biravuga ko Alvin Smith yagerageje kumurondera nuko biravuga ko yanakoze no muri Tuguma Dori ndetse n'ubuko ari yakora ivyo ntago ndabigaruka ko cyane ariko icyo nshaka kugaruka ko cyane nino ndirimbo bashize ahagaragara bise Delira. Yes, ni indirimbo Tasha Oda ari kumwe na Alvin Smith. Bantu b'Imana urazi ko iyi moto naswe kuyigura barambwira ati Alvin Smith bamaze kuvugana kugira yigure. Kumbe bantu b'Imana burya video ziratwara amafaranga ugacukora video kaza wumva umuntu akubwiye ngo indirimbo ngo nuburobe. Cyabibaza indirimbo yarakozwe Alvin yemeye kugura imoti irenze miliyoni 2 kugira ayishire mu ndirimbo. Ni imoti zimvye yemera arayikwita muri video hongera haraza umukameraman arafata video bisigura yuko indirimbo yatwaye amafaranga menshi guys. Kazo umuntu ariko arandika muri commentaire uburobe wikoreye ikiganiro icyo kiganiro kirabishe ni muzi ukuntu umuntu yagize souffrance kugira icyo kiganiro kironke cyane ashobore kuronka indirimbo nk'iyi. Ni video ugaragaje kuraba imeze neza cyane. Urabona ko amasanamu vraiment asa neza. Turaza kuraba umuntu yakoze amasanamu neza na neza kubera ko sindavyitaho. Ugaragaje kuraba urabona ko ari indirimbo imeze neza ndetse nk'umukunzi wa Star TV ukwiye kuja ku rubuga rwa Tasha Oda ukanashigikira indirimbo yiyo. Indirimbo yiyo ugaragaje kuraba iri kwiriruka bimwe biteye ubwoba. Turi igihe cy'isaha zingahe? Turi igihe cy'isaha turi 1h57. Turi 1h57 bisigura ko turi mu ijoro sandwi z'ijoro Jesse ndaryama Starboy nkaca nshira ku kiganiro ukacuvuga ati ubwo burobe bw'ikiganiro. So nibazaga yuko ngaho ubumburiye indero cyane ubundengeye. So ni indirimbo imeze neza cyane, indirimbo bise Delira ugaragaje kurara urabona ko ni indirimbo ifise amasanamu meza cyane. Ni indirimbo nyene reka iyo ndi mu mastress utuma mba fresh. Ni Alvin Smith novuga yuko yagerageje kubiririmba ati iyo ndi mu mastress baby la sishaka kukubona urira. Ivyo byose ni ibintu twifuriza abantu dukundana canke dukunze. Ati sishaka kubona uri kurarira niwe umuhoza amarira. Turabizi ko abantu bakundana sometime washora kurira ujya gatuma yamarira agenda. Guys, indirimbo iraryoshye imeze fresh. Abarundi dusigaye tuzi gukora imiziki. Ni na Alvin Smith novuga ati much congratulations kubera ko asigaye ari umunyakazi, asigaye akora cyane bitandukanye n'ibyo tuko turabona Roriro ariko arafata imiziki ya kera asubiza ku rubuga rwe rwa YouTube. Alvin ariko arakora cyane, ariko gukora remix hahiye, ariko gukorana n'abapeti b'imakamba aba remix indirimbo imeze neza cyane. Uno munsi aje kuri Delira. Nibaza ko Alvin ariko arakora cyane, ariko arabe nawe azaribika. Tuze turamukumbura azaribika kimya dukubita imizigo hama ibintu bigenda fresh. So juste kuza ngaha ko ari kubamagara abakozi ba Star TV mirukanye ku rubuga rwa Tasha Oda murabe ino ndirimbo kugira mu mushigikire kwera ko numwigeme akeneye support, numwigeme tudashaka yuko azotera imbere babandi bamusavye ngo none ngo mavya bindi kugira ndagushigikire. Dukeneye uno mwigeme azatera imbere bivanye n'ibikorwa ariko aragirane ariko arakora. Ntidushaka babandi bazovuga ati ngo kugira ndagukorera iki nguramaza kuma moya mbiri hama duheze. Ivyo murazi ko vyama vyabaye, murabizi ko vyama vyabaye. Ntidushaka rero uno mwigeme wacu
ko bimuwako. So reka ndiko ndaraba indirimbo ahigeze, ko ndaraba indirimbo ahigeze, indirimbo bashize ko ariko ba abone 3,000, ariko uno munsi indirimbo imaze ko amasaha 18 ageze mu babone 6,800. C'est bon, ni bo novuga yuko niterambere kuri uno mwigeme ageze ku 36 mu masaha 18 ashize ko indirimbo mu mateka yiwe. Ivyo ntivyari bwawe, n'indirimbo yo imaze amezi 3 irimwo batambwe, iracari ku 23. So guys, let me support this girl, is a Burundian girl. Let me support this girl kubera ko nabandi bigeme mwara bashigikiye. Ariko ikibazo ni cyakindi nyene, uno mwigeme azoguma mu muziki cyane hari ikintu aje aviza muri music. Ico nico kibazo cyanibaza, mbega uno mwigeme aje gukora umuziki nk'akazi cyane hari ikintu aje aviza, kubera ko turamaze kubona kubigeme benshi uno musaraza gukora umuziki akaza kuririmba, ejo tukamubura aho twamubonye, ugasanga uno musi ariko araturyohera ariko tukamubura, ejo agakora ubukwe uwamurongoye agatuma reka bino. So uko biri kose niterambere kuno mwigeme umuzi nyuma y'amezi 6 vraiment ntabwo yasuku, ubu asigaye ari very smart, asigaye yambara neza, asigaye asa neza. Mu mezi 6 vraiment ntabwo yambara uku, yambara ibintu bisanzwe kabisa, nta nubwo wamuhaye uko azo mu artist akomeye cyane, azoba n'umuririmbyi nk'uwo ashobora kuririmba uyu, ariko kumwita mu artist akomeye azobikorera ni gusora imiziki kandi myiza imeze fresh. Reka ndamwifurize gutera imbere ndetse no gusora imiziki myiza no kuronka amakorabo ameze neza. Burya kuronka umuntu nka Alvin agushigikira, Alvin niwe yamwizaniye guys, niwe yamwizaniye muri game, ndetse n'ubu niwe ariko aramushigikira. Nduze twumva umuntu yitoraguza yishiramo ngo ni jewe, Alvin niwe ariko aramushigikira kuko na mapost atandukanye tuko turabona kwa Alvin. Ariko uno mwigeme araba amapost agira, ariko arakoresha ya Facebook Lite mu guposta amafoto, ugasanga nta quality agira. Akoreshe Facebook iyi OG, urugwa ble, uru original nigo bakoresha mu guposta, nago bakoresha Lite. Nabonye na page yiwe iracari hasi, ariko uko biri kose byose bizogenda neza cyane. Let me support this game, abakozi ba Star TV, my fans aho muri hose bishigikira no mwigeme. Alvin niwe yamwitoreye kabisa, n'ubu niwe ariko aramushigikira. Imana imuhezagire cyane, nibaza yuko ariko aramushigikira atakiba ngo avuge ngo ngo nanje ngoma ngo urumva bimeze ku. So guys, Imana ibahezagire cyane. My name is Starboy The Ship. Ino ndirimbo sinda yabavugirije umwanya munini, ndaboro ntinya copyright. Icya kabiri ngumye ndayivuza no bantumye mutaja kuyiraba. So uko biri kose rero twagiye kwatasha Oda, ndaza gushira muri commentaire link yiwe. Je naco yamaye, je nshigikira umuntu hama kaza gakora akaraba yuko yamano yishora kumuhereza ubugari. Thank you so much. My name is Starboy The Ship, Mr. Recorder, Mr. Meat aka Maruhe, ayo se namazina yanje. The Ship, Maruhe, Starboy The Ship, Mr. Recorder, nyita amazina yose wifuza muri ayo mazina naco bitwaye. You see me Maruhe, Starboy The Ship, you see me. I love support everybody in our country. I've got to fasha turinga kwera twafashijwe. Imana ibahezagire. Thank you. Duhure kuri YouTube, amace duhure no kuri YouTube yatasha Oda, tugira dushikirane muri Gwarkon. Gira sabone kugira ngo izi 100 by'abasabone. Nk'umusangura aba Star TV tarakora sabone. Kora sabone. Why not? Kora sabone.